Ndabaramukije mwese mu izina rya Yesu Kristo. Hanyuma nk'uko musanzwe mubizi ni Madame Germaine, nje hano uno munsi kugira ngo ndabereke traitement by'ukuri ikuza umushatsi. Uyikoze kane mu kwezi cyangwa kabiri mu kwezi umushatsi uzomera ku buryo wenyine bigutera ubwoba. Rero nk'uko mubizi iminsi yose ndabasaba mukore subscribe, mu likinge video kandi muyipartage kugira ngo n'abandi bagende babone video, babone ibyo twakoze kugira ngo nabo bize bibafashe mu buzima busanzwe. Iyo traitement rero ngiye gukora ni traitement yaccélère la pousse des cheveux, ituma umushatsi ukura cyane cyane ku murindi munini cyane gose. Iyo traitement rero ikaba igizwe n'igitunguru sumu n'igitunguru cera hamwe na ginger na gingembre. Tutarinze guteba reka tugende gukora iyo traitement kugira ngo mushobore kubibona neza ukuntu bigenda. Murakoze. Ngiye rero gukora traitement ikuza umushatsi. Muri iyo traitement nkoresha igitunguru cera, nkakoresha tangawizi, gingembre abiti barabayita gingembre, tangawizi, hama nkakoresha n'ibitunguru sumu. Uko rero ndabikoresha, ngenda gukata iki gitunguru, nkabanza nkagikata udupande kugira ngo nshobore kucinjiza ngo gishobora gusyuka. Mejeje kugikata udupande ndaheza nkagishira ngaha muco bita blender. Hanyuma rero nkashiramwo na bya bitunguru sumu, nkaheza nkakatagura na ginger, hanyuma nayo nkayishiramo. Ndangije kubishiramo ndaheza nkapfundikira, hanyuma rero nkaca nza kubisya. Umwana ashobora gutera induru ariko ntaco bitwaye. Aya rero ni amazi ya gingembre n'ibitunguru. Hanyuma muri no traitement yanje ndongera nkakoresha aya mavuta yitwa amla. Ndakoresha nk'ibiyiko 5 by'iyi amla. Hanyuma nkongera nkaza nkakoresha ibindi biyiko 5 bya huile d'olive. Uko rero tubikoresha tugiye kubibona. Nuko rero ya traitement yacu twahejeje kuyikora ngiyi hamwe na ya mavuta yacu, ibi bibiri uno munsi nibyo nza gukoresha kugira ngo rero binyorohere. Ndashira aya mazi ya gingembre n'ibitunguru mu kantu nkaka kugira ngo bize kunyorohera kubisiga mu mushatsi. Ubundi mba nabikoze kare ariko nashatse kubikorera ngaha ntacyo.
uko rero ndabigenza nk'uko mubizi imbere iminsi yose yo koga canke kugira traitement, kubera ko mfise umushatsi mwinshi cyane mbanza gusuka ibisuko bimeze gutya kugira ngo bize kunyorohera. Uko rero ndabigenza iyi traitement yanje, aka kantu gafise utuntu tuza kurekura utuzi duke duke, nca rero ndabigenza gutya, nza ndarekurirayo duke duke, ndekurirayo duke duke, ndarikurayo duke duke. Biroroha cyane 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 gose, ntibiheza ngo bingore, nkaca ndekurirayo duke duke nkuko mubibona. Ni traitement yo kuruhu gusa, ni kuruhu gusa mubishira, mushira musi gusa nahandi. Nuko rero mugenda mukora gutya kugeza muheze umutwe wose. Nuko rero naberetse kaka ya mazi yahezemwo, nasizemwo mu mutwe hose kandi nsiga musi gusa. Murashobora kubibona yuko umushatsi woroshe musi. Nashizeho ngerageza kuza ndanyukura mfashe amaboko nkacisha musi ibisuko kugira ngo avangane, twatuze tuvangane neza neza neza, nitwo tuza kuca dutera acceleration umushatsi gukura n'ingoga. Ubu naho ni igiki tugiye gukora? Ngiye rero gukoresha ya mavuta yanje. Mu bisanzwe muri aya mavuta harimwo amla hamwe n'amavuta yitwa huile d'olive. Uko rero ndayasiga yoyo, nca ndayasiga aha hejuru ku mushatsi kugira ngo umushatsi wanje ugire ubukomezi kandi ugaburirwe bikwiye, unatotahare nkuko bikwiye. Uku niko ngenda ndashiramwo aya mavuta yoyo, ndayashira ku mpera kenshi nca ngira gutya. Okay, nkuko mubibona niteye ko akantu hejuru kugira ngo sinze kwandura gose. Uku niko ngenda ndakora ku mushatsi wose kugeza umutwe wose ndawuheze, kandi nkuko mubibona ntabwo bifata umwanya munini. Rero ngenda ndashiramwo amavuta. Rero mu gifaransa bavyita ngo ni bain d'huile. Umushatsi uraheza ukagaburirwa nkuko bikwiye, ugakomera, ntucikagurike, ugasa neza ndetse. Yego, ibi rero ubikoze n'ukuri ugira umushatsi mwiza 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 mwiza. Nerura amavuta mu kiganza hanyuma nkashiramo mu mushatsi kugira umere neza, ukomere kandi ubombe. Mu bisanzwe ndahejeje, nta gisuko na kimwe gisigaye ntashizemwo. Murabona nkuko mubibona ntabwo shira ku ruhu, shira icyo bita mu gifaransa sur les longueurs des cheveux. Ubwo rero iyo mpejeje kubikora uku bigenda gute? Iyo mpejeje kubikora uku nca mfata umushatsi wanje nkawuboha. Ibyo nkoresha byose nabizanye, mbohesha akantu nk'aka, nca ndawufata nkawegeranya ku. Wewe udafise muremure ushobora gukoresha ubuntu nk'ubu nka butatu canke bune ukaza uraboha ku ruhande. Aha rero ndahejeje nca nkora iki? Nca nza kubohesha
ino shashe kugira ngo ya bindi nashira munsi bihave bikora akazi kabyo neza. Ndaheza nkaboha neza cya mejeje kuboha ndaheza nkarenzako agatambara. Ibi byose ndabikora gutya kugira ngo meze nze gutubutirwa n'ugutirwa cyane, kugira ngo byose nshizemo biheze bikore akazi ko gukuza umushatsi no korosha umushatsi no gutuma ndetse utotahara neza woroha. Mejeje gukora gutya candenza ko ishapo nk'iyi. Aha rero icyo mutazi nuko shobora no kwisohokera nkagenda gusuma, shobora gukora isuku mu nzu, shobora kuba meze gutya nkamara n'amasaha 2 canke 3. Nuko rero nyuma y'amasaha 2 canke 3 ndaca nza koga mu mutwe, turasubira amasaha 2 aheze. Nuko rero y'amasaha 3 araheze, ngiye rero gutangura procedure inayo yo koga mu mutwe. Uko rero noga mu mutwe musanzwe mubizi ko nca nsubira kugira maske ya shampoo nkoresha. Hanyuma nyuma y'isaha 1 canke amasaha 2 nca nsubira kandi nkaza rero koga mu mutwe, bikaba birangiye nkaca nsokoza umushatsi rero n'uyu. Ngiye rero gushiramwo kugira procedure yo koga shampoo nkoresha niyi, nkaca nkoresha na bain de crème niyi. Musanzwe muzi ko mba mfise amazi y'umuceri nkoresha kugira ngo ngire noge mu mutwe. Uko ndayakoresha murakuzi, nkayavaporiza mu mushatsi, hanyuma rero nkaheza nkashiramwo ya shampoo yanje. Niko nshiramo, ndagira duke nkoresha igisuko kimwe nkuko muza kubibona. Iyi shampoo ukiyishiramwo umushatsi ucumera nk'ugororoka. Ndagerageza nkatemera kugira ngo umushatsi uze mu bisanzwe, shampoo ize ukwira mu ntuzenya. Kubera ku ruhu biba bikenewe ko hozwa cyane. Uku rero niko ngenda ndagira kubiza ibisuko byose nshoboye kubishiramwo shampoo. Buri gihe mejeje gushiramwo shampoo mpora nca nugara umushatsi kugira ngo ntuze kungora. Rero
kubera ari mwinshi cyane wongora kugira igisuko mejeje nsubira nkagisuka nkagira uko maka mejeje mu mutwe wose. Nkuko rero mubibona iki cyari icyanyuma cyari gisigaye, uko rero nshiramwo shampoo niko rero ngenda ndarevura umushatsi, kubera iyi shampoo irorosha cyane iyi mishatsi ya naturel, bikaca rero binyorohera kugenda ndawusokoza kugira ngo nubwo nza kuwoga uze kuba utyoroye. Ego nibanda kunyukura cyane kugira ngo bya bitunguru bihave bivamo neza atakamoto gasigaye na kamwe. Nuko rero nkuko mubibona ndahejeje gushiramwo shampoo, hace hasigara iki rero. Igisigaye nuko ndakunda iyo mpejeje ndakunda gutora utwanyuma nkagenda ndasobekeranya hagati gutya kugira ngo bishobore gufata neza. Nkuko rero mubibona urufuro rusa nkuko ari rwinshi, kubera iki? Kubera ko nagize bain d'huile, nashizemo amavuta. Rero ndagira uko nshoboye kugira ya mavuta aze kuvamwo neza adasigaye mu mushatsi, kuko icyo yategerezwa gukora mu bisanzwe yamaze kugikora. Nkuko mubizi shampoo nayo nyene ndayimarana isaha mu mutwe, hanyuma nkaca nza koga mu mutwe. Ikintu rero nashaka kubabwira, misi yose nshiramwo ishashi kugira ngo umushatsi utotahare kandi worohe. Rero nambara ishashe muri ayo masaha abiri nza kuba nambaye no shashe. Nkuko mubibona ntabwo niyo nona rwose, muri ayo masaha abiri nza kuba rero nambaye iyo shashe, nsha ndenza ko kano kugira ngo ubwo rero amasaha abiri aheze nca ngenda muri dushe mwoga mu mutwe, nkakuramwo ino shampoo nkama nkarenza ko iyi bain de crème, hanyuma rero nkaca ndeka umushatsi ukumuka nkaca ndawusokoza. Ubwo rero turasubira umushatsi wumutse nawusokoje nza kubereka icyavuyemwo n'ingene umushatsi wabaye mu kanya. Nkuko rero mwagiye mubibona, umushatsi nahejeje kuwogamwo, hanyuma uko musanzwe mubizi ndabikora ndawureka ukumuka. Umaze kumuka akaba ariho rero ndawusokoza. Ni gute nkunda gusokoza umushatsi wanje? Umushatsi wanje nkunda kuwusokoza mu buryo bw'uko ndawukingira, kuko kenshi kuko ataho ndiko ndaja
sinshobora kurekura umushatsi ngo ugume urekuye, nkunda kuwufunga swate ndawufunga kwa kundi nawufunze canke nkawufunga kwa kundi nawufunze. Uyu munsi rero nahisemwo kuwufunga gute? Uyu munsi nahisemwo kuwufunga uku mubona, nk'uko mubibona nawufunze hanyuma ndawuzirika, uca umera gutya. Iyo rero umeze gutya uranyorohera cane, unyorohera cane gute? Iyo umeze gutya ngiye kuryama canke ndi mu bikorwa ndashobora kuwuzinga nkawugira mugufi, hanyuma rero nkashobora kuryama binyoroheye, nkashobora gukora n'ibintu byose binyoroheye. Aha rero nagiye fatisha akajere ngaha imbere, ego nuko rero ku basanzwe bariko bararaba ino video ariko batazi kumbure umudame ariko avuga imbere yabo, jewe ndi umudame w'abana babiri, nkaba ndi umurundikazi, hanyuma rero nkaba mpamagaye uyo muntu wewe uriko uraraba ino video kumbure uyiguyeko ngo ugire subscribe kandi ulayikinge kandi upartage ino video kugira ngo umudame wese ahari yumve yuko ahamagariwe kutonona ubwo bwiza Imana yamuhaye. Mpamagarira umugore wese kuba naturel, kuba naturel mu rukoba, kwa kundi abadame usanga biyambiza, ugasanga barononye imibiri yabo kandi basanzwe bafise imibiri myiza. Mu bisanzwe ndi umwe mu babikoresheje ariko hagera igihe ndabihagarika, ni ukuvuga ati nabihagaritse mbona yuko hariho ingaruka mbi zishobora kumfata mu rukoba, hanyuma Imana ingirira ubuntu, subirana urukoba rwiza, subirana umubiri mwiza, cyane cyane iyo umudame yisiga bijya bintu usanga amaboko yose yarazigiye, ugasanga inzara zarirabuye, ugasanga ibirenge, ugasanga ahantu hose, ndetse nukuri nawe benshi iyo bageze kure bariyumvira ati tubivemo gute, bikabananira. Ariko nashaka ndakubwire nti nshuti yanje, bihagarike. Abafaransa bavuga ngo il n'est jamais trop tard. Bihagarike hanyuma ugire subscribe, nzohora mbashikiriza ibintu byinshi umudame ashobora gukoresha kugira ngo umubiri wiwe wa kera ushobore kumugarukaho. Kandi ikintu mpamagarira umudame wese akeneye gusohoka muri iyo nzira ni ukugira ukwihangana, kuko iyo ukibisohotsemo biragufata akanya kugira ngo umubiri wawe usubire kuba mwiza. Ariko uyo mwanya nyene nta nubwo ari munini cyane, bishobora kugufata ukwezi kumwe canke bikagufata kumbure amezi abiri, ariko ayo mezi abiri nukuri ndaguhamagariye kuyihanganira kugira ngo ushobore gutsinda uyo mwansi, kuko iyo bimaze kugera kure benshi tuvugana, benshi nzi baricuza, kandi ugasanga bimaze kugera ahantu bimaze kuba bibi cyane. Nizera yuko wewe uri kurandaba bitaraba bibi cyane, kandi ndaguhamagariye mugore mwiza guhagarika, hanyuma uze dufatane urugendo rwo kuraba ingene umudame yoba mwiza, atarinze kwiyambiza, atarinze kugira ibintu birebire, juste kuba uri propre, wiyogeje n'utwo tuntu duke. Umudamu ategerezwa kuguma ari mwiza, ego, ariko bitabanje kumwononera urukoba, bitabanje kumwononera kazoza, bitabanje kumwononera, kuko hari benshi banafata bagwara n'amakansere, hariho abandi benshi bagira ibibazo vraiment muri kazoza, ugasanga bimeze nabi cyane, ku buryo bwaho adashobora gusohoka, adashobora kuraba umuntu mu maso, adashobora kwegera isoni kubera ko yababaguritse, ameze nabi. Hanyuma rero nuko rero yari Madame Germaine. Kubatanzi amazina yanje kuri Facebook ni Germaine Bihorubusa, ni kuri Instagram ni Germaine Bihorubusa. Hanyuma rero nibaza ko uno munsi reka tugeze ngaha. Hanyuma rero mwabibonye ukuntu nasokoje, mwabibonye mejeje kwaza umushatsi no kuwumutsa, naciye ngorora umushatsi wanje
n'icuma n'igisokozo kugira ngo ube flexible ushobore kunyorohera cane yego ariko ntabwo ugoroye cane mu bisanzwe umeze nka naturel iyo nawugoroye cane uba nka lisse ariko ubu nakoresha igisokozo ubundi murankoresha babyliss iyo nshaka kugira lisse nuko murakoze cyane ndashimiye abantu bagira subscribe kuri chaîne yanje ndashimira abantu bankurikirana ndashimira cyane uyo muntu wese apartage video yanje uyo muntu wese alikinga video yanje ndagushimiye cyane Imana iguhezagire nuko naho utaha yari Madame Germaine bye